Fyonda like, usige na comment yawe, uheze ufyonde na subscribe kugira ngo ugumane natwe. Hello guys, hello everyone, ndabaramukije mwese nibaza ko mukomeye bakunzi ba Buja Hit TV. Izina ryo suni ni Cedric cyangwa ni CK. Ushobora kubandanya ugira subscribe ngaho munsi na gakengero gatunda click hamwe kubandanya ukurikiranira bishasha hamwe na Buja Hit TV. Rero uno munsi twafitiye amakuru yawe. Uno munsi turabwira kuba abaririmbyi baba Tanzania naho sundi ni couple ishajije cyane ya Juma Jux hamwe n'uwitwa Vanessa Mdee, aho ubona cyane ko ari couple y'amateka baberanye. Aho uno munsi tubabwira ku bintu byabaye muri iyi minsi, aho bari mu mazi abira no kugira ati birakomeye cyane. Turabona yuko muri iyi minsi hejuru yarafite igiteramo aho bakoze ibintu bavuga ko ibintu bidasa neza bitemewe n'amategeko basomaniye kuri scene. Ibyo bintu rero utimeze gute? Usanzwe bwa mbere turakubwira Vanessa Mdee umukobwa w'umuririmbyikazi, akongera akaba n'umwanditsi, akongera akaba n'umumenyeshamakuru wa radio na televiziyo mu gihugu cya Tanzania. Bamutse mu 1988. Umukobwa rero yakoze ibintu abantu bataramenyereye, ibintu byo gusomanira kuri scene, aho bitashimishije benshi mu bari baje babashigikiye. Mugabo kuri bo bavuga ati babikoze nko kunezereza ngo abakunzi babo. Mugabo turavye ujeje umushikiranganje ajejwe ivya communication muri ico gihugu yavuze ati ivyo vyerekana imico mibi bashaka kwerekana mu gihugu cyacu, kuko n'ibintu by'ibiterasoni bashaka bishobora no kwigisha ingeso mbi, na cyane cyane tuvuze ingeso z'ubusambanyi ku podium, kuko ibintu nk'ivyo batanguye basomana urumva n'ibyo bica bija. Aho rero ni Juma Jux akundana n'umukobwa ari we Vanessa Mdee bakoze ivyo. Ushobora kubandanya ugira subscribe cyangwa like, comment yawe nayo nyene irakenewe, hama ubandanye ukurikirana bishasha kuri Buja Hit TV hamwe na ikenda ugira ati ciao. Fyonda like, usige na comment yawe, uheze ufyonde na subscribe kugira ngo ugumane natwe.